Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yesu amaze gushika mu ntara ya Cesarea Filipo yabajije abigishwa biwe ati, abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramwishura bati, bamwe bavuga ngo ni Yohani Batista, abandi ngo ni Eliya, abandi ngo ni Yeremiya, abandi nabo ngo ni umuhanuzi mu bandi. Yesu araheza ababwira ati, mweho muvuga ko ndi nde? Simoni Petero yishura avuga ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu nawe asubizayo amubwira ati, urahiriwe Simoni mwene Yona, kuko utabihishuriwe n'umubiri n'amaraso, ubihishuriwe riho na Data wo mwijuru. Nanje rero ndabikubwiye ko uri Petero, kandi kuri urwo rutare niho nzokubakako ekleziya yanje, n'ingabo z'ikuzimu ntizizoshobora kuyisenyura. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Ico uzoboha kw'isi kizoba kiboshwe no mwijuru, kandi ico uzobohora kw'isi kizoba kibohowe no mwijuru. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Tuzirikane gatonya aya majambo y'Imana tuyagiwe mu ntumbero y'umunsi mukuru, umunsi mukuru cyane. Aha bawitanga umunsi mukuru uhambaye w'abatumwa Petero na Paulo, twita kandi muri ekleziya inkingi z'ekleziya, inkingi Yesu yubatse ko ekleziya yiwe. Mu kuyazirikana mwumvise yuko igisomwa ca mbere cagarutse kuri Petero, igisomwa ca kabiri kiratuyagira cane kuri Paulo. Inkuru nziza igaheza ikatwibutsa ingene Yesu yatoye Petero, agaheza kanamuhishuka umugambi amufise ko kumwubakako ekleziya yiwe. Mu kuzirikana rero duhereye kuri Petero, twisunze aya majambo nyene y'Imana dushikirijwe, murumvise ingene hari ikintu gikomeye cagarutse, ingene abatumwa barahambaye muri ekleziya, ariko kandi bagigwa na ekleziya. Mwumvise nk'aya mageragezwa Petero ariko aracamwo avyuwe na Herodi, ingene ari umuryango w'abakristu uheza ngo ukamusabira. Umuryango w'abakristu urafise uruhara rudasanzwe mu buzima bw'umutumwa w'Imana. Kuko iyo mutagiye murasabira abatumwa b'Imana neza, mugaheza ngo musangire ubutumwa neza nabo, usanga twese duhomberamwo, umuryango w'ekleziya uhomberamwo, eka mbere n'umutumwa ugasanga nawe nyene ahakwa guhomberamwo. Nico gituma aha twumvise ngo umuryango w'ekleziya usabira Petero muri urwo ruhamo rwari rutanguye kuvyugwa na Herodi, akamuta mw'ibohero, ingene Imana yumvise ico gisabisho, bigacimanukana umumarayika wayo akaza gukura Petero mu mvuto. Nivyo hazogera igihe ibikumbure bitazokunda, bazomufata kandi bakamwica, mbere bamwishe nabi, bamwica bamucuritse. Ariko mu kiringo cyose cyo hagati y'itogwa no gushinga intahe ya nyuma mu rupfu, hariho umwanya wuko duheza tugakurikira Yesu tukamukorera. N'umutumwa w'Imana nuko ameze. Hari igihe tuko turaraba nk'abatumwa b'Imana, tukaraba abapatiri, tukaraba abepiskopi, tukaraba papa, twama twibaza tuti n'abantu bama bibereye mwiraha mu munyenga banwa kavinyu,
nitumenye amagorwa babamwo, nitumenye imitwaro batwaye, nitumenye ingene bahagarariye ibintu vyinshi, aho bakenera nyabuna igisabisho cacu hakugomba kwiyumvira ibitari vyo kuri bo. None muzi yuko ari abantu ivyo babifise mugabo bakabura apeti, ntibabirye, basanga mbere banabisheshe. Ico sico gihambaye, nivyo kandi kirahambaye, ariko kandi sico gikuru. Igikuru ubwa mbere guhagarara mwibanga, cane cane mu bihe byo gutegerezwa kuba umutumwa, ategerezwa guhangana n'uruhamo n'ivyo byose bigomba nogira ni guhagarika no kuzimanganya inkuru nziza ya Yesu Kristo mu muryango w'abakristo. Ahandi ho n'ububasha bwinshi. Aha Herodi aserukira bwa bubasha bwose bw'abantu baho hanze, bamabona umenga ekleziya ibabujije amahoro, ekleziya umenga irabavyonze igiziki, bakagomba kuyisambura, canke mu kugirira n'ababatumwa, canke mu kwinjirana abana b'Imana, kwinjirana intama, bakaza barazinjizamwo inyigisho zitarizo, bakaza barazigura amafaranga, bakaziteranya, bakazijyanisha n'abungere. Ariko murumvise yuko ngaha umwungere ashize hamwe n'igihugu c'Imana n'intama z'Imana, ingene bituma umumarayikaza, ekleziya ikabandanya imenyesha inkuru nziza y'urukundo rw'Imana. Bega wewe jewe twakira gute abatumwa Imana yaduhaye uyu munsi? Twakira gute nk'ubutumwa bwa papa cyangwa ubutumwa bw'abepiskopi? Hari benshi uyu munsi muguma mubwakira gusa muri bijya bintu by'abantu bariko bararondera gusambura ekleziya ku mayeri kugwenya, ku bintu vy'amarezo bavyura ibintu. Petero Yesu ntiyamutoye ngo nuko ari mweranda, ariko Imana iramufise ko umuhamagaro ukomeye cyane. Eka mbere sinabo bonyene, n'abandi bose nta na rimwe muzoza kuraba umusuko w'umukama ngo nuko Imana yamushize imbere yanyu muze musanga umenga n'umumarayika muri vyose. Hamara ibintu wofatira ko ugasevya, ugaca wibagiza umugambi Imana imufise ko, ugasanga uri kukorera umugambi wa shetani kuri we. Muranda biraba ingene muri iki gihe usanga umenga nivyo vyari vyiza yuko kumbure umutumwa w'Imana yoba nta makemwa, ariko n'umuntu atogwa hagati yacu, n'umuntu afise histoire y'ibintu yabayemo, ariko ugahigwa wewe nahato umutumwa n'uyo wese Imana yagushize iruhande, kudashingira no gukorera kuri ivyo bintu vyose by'amagara make byo kuba umuntu nyene yazananye iwacu ashobora kuba afise, ukumva ahubwo kadugu gatahura wundi mugambi Imana imufise ko. Petero murazi yuko yanihakanye Imana, yarihakanye Yesu rugeranye ko. Kabona umenga hamwe n'umuntu afise ugushaka kwiza kwinshi, ariko kandi n'umuntu w'intege nke, akihakana shebuja. Sivyo gusa, mbere amaze no kuba n'umutumwa, hari ahantu yahatse gucumurira Imana. Paulo aramukangura. Sinzi ko murabona ahantu Petero na Paulo bigeze kugongana, muramaze kubabona mu Bagalati. Paulo agahagarara akamubwira ati wewe ivyo uri kuragira sivyo, kandi yarazamaze kuba umutumwa rurangiranwa gose akomeye. Ariko Paulo akabona ati agiye gushaya kwiyorobeka kubera ibintu byo kutumvikana hagati y'abakristo bavuye mu bapagani n'abakristo bo mu bayahudi, bazananye mu bayahudi. Mwami mudusabira aho hantu jewe sishaka kwatsitara, sinze nigene nsitara hagati yanyu mu by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa canga abacantiranye muri ivyo amacakubira ashobora kuza mu bana b'Imana. Sinze nigene mfatwa hagati y'ubudede busenero n'ubuki, pas du tout.
kuko ngaho umutumwa aho ntashobora ahatsitaye abatakaje ikintu gikomeye cyane, kuko ariho kugira ngo yunge yegeranya abana b'Imana. Nicyo kintu tubasabira, kuko twese turafise aho tuva, turafise n'ibyumviro dushigikiye. Mugabo kumva uti ibyo pati ni bimwe byo hariya, urategerezwa kubirengera kugira ngo ugume ugwanya ubwo bubasha bubi bushobora gukorera ku bintu byiza Imana yahaye abantu, ahubwo ugasanga buri ko burabatandukanye. Bagume bagize igihugu kimwe cy'abashobora gusenga, Imana ikamanuka mu mumarayika wayo ikugurura amayira yari ko arazibiranywa na sekibi mu buzima bw'abantu. Ikugurura amayira naka, ikugurura amayira naka, ikugurura amayira naka. Aha twumvise muri iki gisomwa cyaho Yezu atora abwira Petero umugamba mufiseko. Petero ngo ivyo yaje kuvuga akabivugishwa na mutima wa data. Yezu aramubwiye ati ntuce ushira agati mu ginyo wibaze yuko uri gitangaza mu bandi, ni Imana igombye guhishura umugambi gufiseko, kuko nzokubaka ko ekleziya yanje mu nyuma hadaciye n'umwanya. Yezu atanguye kubabwira iyo mugambi ingene uzoza, agatangura kubwira Yezu ibintu byo kumuhanura, amubwira ati byo wewe ntibishobora kugushikira, wewe uri umugambara, wewe uri gihangange, wewe uri umustar twoshira kuri TikTok no kuma profile, we ntushobora guca ahantu hababaza, wewe uri gitangaza. Muze muratinya abantu batera amashuguko, mubitondere gose. Gushobora gusanga asa nk'uri ko araguhuma amaso ku magara make yawe, no gutegerezwa kumenya ingene utegerezwa kwifata kugira ngo ahubwo wamuzibukira umwansi yamagomba kumenera harya nyene uhoba hoba, harya uri fragile, harya uri vulnerable. Ntidusange mu bukristo canke mu buzima bwacu tumeze nk'ibintu vy'ibigurube. Ingurube maramaze kwibona utanguye kuyikaresa muri sens ya poil, kica kigwaho kigasinzira, bagaca bagifatisha intoki, bagaca bakibaga bakakiyanga hajya mu Kamenge, ubanza kugihendahenda. Ntusanga shetani ari gumenga iri kwira dukaresa muri sens de poil, iri kwira duhendahenda, suko kumbure ivyiza umukama gukoreyemo canke bigaragaramwo bito kengurukwa, ariko we ntujane nago. Petero mukanya gatonya yaje kumubwira tubibwiwe n'Imana igukoreyemo. Haciye akanya gato Yesu acarandukira amubwira ati vaho wa shetani we, ibyo byiyumviro byawe si iby'Imana ni iby'abantu. Kandi wumvirije ibyo Petero karabwira Yesu, warumva ko ari ibintu womenga umuntu wese yogirira umuntu wiwe. Ninde yo kwipfuriza undi kubabara? Nta n'umwe. Mugabo si ubabare busanzwe, ubabare buri mu ibanga rindi rikomeye. N'igihe turi hambavu y'abantu bababara, nico kibazo n'amafise igihe mudutumirira kuza kuraba umuntu wanyu. Ejo nagiye kuraba umuntu agwaye, nkabona ingene ababaye, nkumva nubwira umukamani kubera iki ntashikira ibanga ry'ibintu biriko birashika mu buzima bw'uyu muntu. Ukumva umenga hari ahantu usize ukagira uti mukama aha n'ubundi ni wewe musa. Nitugombe gufata umuntu nk'uko umenga ni nk'ikintu twatora muri laboratoire tukazingurura tugatahura 1+1=2. Hama hari ahantu hari ibanga ry'Imana. Aba ba Paulo bakagira bati mu magorwa twagiye turacamo, tugire Kristo. Sinzi ko muraca mu magorwa ushikaho umenga ubuzima ko barakubwira buti ega wewe ntubaho nta siguru gifise mu buzima. Abantu baramaze kuhaca, hamwe wumva umenga uti finana mambahe mbere yehiki. Hari ahantu tugire Kristo. Muhitegurire tangure kwikomeza. Abantu bangaho hanze mu by'imigabo ngo barikomeje, mutangure kwikomeza mu Mana.
kuko ari ahantu umuntu wese aca. Cyane cyane baravuga muri rya myanya ya nyuma umuntu agomba kuva muri ubuzima. Shitani iratera n'ingabo zayo zose kugira ngo iguhebuze utuke Imana utakare. Nundi nagiye kurabeja agwaye ukumva mbwira ati Pati sabira ndumva ukwizigira kugire kumpereko. Kugira kumpereko. Benaho rero nta siguro nyinshi zikenewe no gupfukama tugahamagara ababeranda, tugahamagara abantu b'ijuru, tugahamagara ijuru kamanuka, umumarayika w'umukama akamanuka. Murazi ko na Yesu yahaciye. Na Yesu yarahaciye gushikaho abwira abigishwa bati ntabara mugumane nanje ndumva afise ubwoba bw'umuntu agira apfe. Mugabo agasanga ntibabishobora, ngo se amurungikira umumarayika. Muri urugendo nawe ruri hagati y'itogwa ryawe muhura na Yesu, be n'umunsi wo kumushingira intahe ya nyuma, kumuhitamwo ubwa nyuma. Hariho umunsi duhitamwo ubwa nyuma, wa munsi ducikana ukavuga uti mu minwe yawe Mukama niho nshize ubusha wanje, niho nshize umutima wanje. Ntuzuheze ugira uti ndapfuye imihimbira isigaye irarya ibyitakoreye. Oya, uzupfugira uti mu minwe yawe niho nshize ubuzima bwanje. Hagati na hagati mugabo hari umwanya ukomeye wo gukurikira Umukama, umwanya ukomeye wo kumushingira intahe, wo kugwa tuvyuka tutemera yuko womenga ikibi kirafasha ijambo rya nyuma, ugasubira ugahaguruka. Nubwo rugendo abatumwa bose bagiye baracamwo, Yesu yazutse mu bapfuye akama bakomeza. Numvise ingene Pawulo agira ati naragiye ndamukurikira, agwa vyuka mu ntambara z'abamugwanya, mbere agasanga ari kaganywa agwanywa nabo yamenyesheje inkuru nziza, abari batowe bari kumwe nawe bakamuhindukirira. Birabishika ukazubona n'abantu twese dusangira ubutumwa, ukazubona abantu bariko barahindukiranira nabi, bariko barajyana, ukabona uti umwansi arahaciye. Umwansi arahaciye, ariko hakagera igihe umuntu akibuka ati wa muhamagaro wa mbere. Aha mwumvise Pawulo agira ati ngo naragwanye intambara y'ukwemera. Nico bivuga, naranse ko umwiheburo no guterera hirya Yesu Kristo n'inkuru nziza yiwe yuko vyohava bigafata ijambo rya nyuma. Intambara ugwana akagera igihe ukamenga uri kurasenga umenga n'ibintu nk'ivy'ibisheshe bitagira kanovera, ariko ukabugira uti ndazi ari ngaha arambona, azompagarikira gushika ku musozo. Aya majambo nako Paulo yatubwiye mu gisomwa ca kabiri, tuze turayagarukako na cane cyane igihe turiko turaca mu mageragezwa canke y'uruhamo, canke umwansi agomba kutuzibira muri canke kiriya canke agomba gusenyura ico wamaze gushikako, ugahezuka ukayibuka ukibuka ko Umukama ntahemuka. Ariko kandi tumenye gutwarana nk'umuryango, tumenye gutwarana nk'umuryango, gusabiranira. Kujya twabonye yuko n'umutumwa hambaye aguma kenera igisabisho c'umuryango, kugira ngo twese mu guterana mu gisabisho nk'umuryango, cyane cyane mu bihe by'amageragezwa, mu bihe bigoye, bigashika ugasanga bamwe hagati yacu bariko baca hagoye, nibe gusa gushigikirana mu guhana nimero za rumikashe, ariko kandi no mu guhana nimero z'igisabisho. Umunsi uzomubona ngo no bigoranye ngo mpa nimero za rumikashe, dusabe nimero z'igisabisho, duhane nimero z'igisabisho, kugira ngo imitima igume ikomeye mu mageragezwa. Umukama ahabona ko tugire tunanigwe, akaturungikira umarayika wiwe, tukabandanya gushika natwe dushobore gusangira aya majambo na Paulo tugira tuti narangije urugendo, naragumije ukwemera, hasigaye aho Umukama yuzuza akagira ati inguruhuke hafi yanje. Amen.